uyu mugambi wo kubuza imoto ko zinjira mu gisagara kandi n'ingingo iraba ibihumbi n'ibihumbi by'abantu, si ingingo iraba umuntu umwe, ndayigereranya na ya ngingo yigera gufatwa ya Sharwazero, imwe yo gukuraho amamodoka ya leta. Mwarabonye yuko kubikuraho kubera abantu babikoze ukutariko, aho kuzanira inyungu igihugu, ahubwo igihugu carahombye ngo bitagira uko bingana. Rero twebwe twama dusaba yuko ibintu vyigwa neza ku neza y'igihugu. Ingaruka rero zihari si nke cyane. Ingaruka ya mbere twebwe tubona nuko aba bantu bagendesha amamoto bari mu bihumbi bazogira ibibazo byinshi cyane by'ubukene, kuko nta kintu bazosubira gukora, kandi biraboneka neza yuko uravye iyi delimitation bagize ntibazoshobora gukora ngo bikunde. Ico ni ca mbere. Ikigira kabiri naco nuko aba bantu bashobora guca bacika abasuma. Murazi iyo baje bava, murabona ico no kwita profile yabo, byose sinibaza ko hari ico byoshobora gufasha igihugu. Ingaruka mbi ya gatatu nuko amafaranga leta yahora yinjiza, amakori, amatagisi, ayo ntizosubira kuyabona, kuko murazi ko amamoto n'abijya vy'amatukutuku bose binjiza amatagisi n'amakori. Ingaruka mbi ya kane nuko abantu bahora biyunguruza n'ibi bikoresho bagomba kunyaruka, ubu ntibazosubira kuronka ubwo buryo bwo kuyunguruza. Kandi murabizi igihugu cyacu ingene kimeze uno munsi, ntibashobora kuronka uburyo butuma ko bashobora gufata amatagisi, amamodoka nayo, amabisi n'amaminibisi, murazi ingene ameze ubu uya n'ingene amabarabara akoze. Ico rero nibaza ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ica kane kibona nk'ikibazo ni ku kuntu muri leta naho bafata ingingo batabanza kuraba neza yuko ibintu baba ariko barakora biteza ngo bigire ko ingaruka mbi. Nico gituma twebwe tubona ko iyi ngingo izogira ingaruka mbi muri rusangi cyane, kuko ubutunzi bw'igihugu buzokononekara cyane cyane dufatiye ku bantu baguze aya mamoto. Aya bantu bari bafise aya mamoto n'aya matukutuku bashobora kuba barafashe amakredi, bashobora kuba bariyunganije kuna kuriya, none bazoca batariko barakora, bazoca bakuraho ayo mafaranga. Murumva rero ko ari uguhomvya ubutunzi bw'igihugu. Rero jewe kubera nzi neza ko umushikirangaje atabigize ariko arondera inabi, sinibaza ko umushikirangaje yabikoze yafashe ingingo ariko arondera inabi, wewe yayifashe yibaza ko ariko arondera ineza, mugabo ni ingingo itizwe neza izogira ingaruka mbi nyinshi. Ico twibaza rero ko umushikirangaje yifuza gukora neza, twebwe interero twoterera, ubwa mbere nuko umushikirangaje yogira ivyigwa, icigwa gikomeye cyane afatikanije n'umushikirangaje wo gutwara abantu n'ibintu be n'ubudandaji, kugira ngo barabe ukungene abantu bashobora kwiyunguruza, kuko iki kibazo ntikiraba abanyabujumbura gusa, kiraraba abanyarumonge, kiraraba abanyagitega, kiraraba abanyengozi, kiraraba abanyakayanza. Ni ikibazo kiraba abantu bose, kuko ico kwiyunguruza ni n'uburenganzira bw'umuntu. Ico rero nibaza neza yuko leta yokora icigwa cigenga c'abahinga kugira ngo babereke icokorwa. Ico ni ca mbere. Ikigira kabiri twibaza cokorwa nuko leta yogira kimwe bita education à la sécurité routière, bigishe abantu batwara ibikoresho novuga vy'amamodoka bigendeshwa, bishobore kutaguma bigira amasanganya nkuko tuyabona. Rero babigishe kandi barabe nuko bakwije ibisabwa n'amategeko. Ntihagire umuntu aza gutwara moto cyangwa gutwara tugutuku cyangwa gutwara imodoka atavyize, permis baba bazifise kandi baba baraziciye ntibazigure. Ivyo nibaza ko navyo biri mu vyofasha cyane, mugabo ivyo navyo murumva ko ari uruhara rwa leta ahanini. Rero ivyo bibiri biramutse bikozwe, ica gatatu twibaza gikwiye guca gikorwa naco nitubona ko kidasanzwe, nuko leta yogira politique nationale de transport. Nta politique nationale de transport ihari, biraboneka neza ko hari ikibazo cyo kwiyunguruza mu gihugu cyacu Burundi. Ivyo rero navyo vyoja mu mugambi, kuko bitagiye mu mugambi vyogorana ko bishobora kuja